umugabo adasanzwe w'indoto z'abakobwa benshi mu muryango uradifika abakobwa muca harya uri indoto z'abakobwa benshi yuko ubugende bugiye kuba hagati ya Fiko na Kijuru Christelle gusa iki uri mwiza urakoze naho mbese wese ndakubeshe nakuri uri mwiza mwanya wose ryamye ubyutse wicaye uhagaze uri kuratambuka uri kuriruka kugira shwa y'umuntu tubana canke dufatanye urugendo rurerure bw'ubuzima ni ikintu ntashobora gukinisha même à la dernière minute mbonye Imana inyeretse ikintu iki kintu ugira ukirenge ko uje muri iki kintu à la dernière minute none abireka je sinshigikira les divorce ariko ndabizi ko hari abantu babana n'abantu batari gwara uwo kwambere gwarakunaniye ngo nuwo kabiri ngo hari amahirwe menshi yuko go kunaniye ndakubwira ikintu kimwe ugira uburyohe bw'urugo please urugo ni gwiza ako nta buryohe bw'urugo nzi ndakubwira ikintu kimwe kiki peu importe ibihe waciyemwo peu importe ibintu waciyemwo nagomba ndakwizeze yuko ibihe biryoshe utigeze ucamwo mu rugo jewe ndamuzi imyaka myinshi twarize ku ishuri hamwe okay. Rero yarigeze urugo wavuze yuko rutigeze atazi uburyohe bwako Fiko ni ngara imaze imyaka myinshi duguma dukimbiza no raske wari mu gutora inkoni kiki urumvira ku rugo rwa rugira kabiri uzosubira kabiri rujya anye Imana imbabarire sindarufata nk'urugo ndarufata nk'ishuri biroroshe gukunda navyo ega na I love you yubatse bikanka yaribarutse byaragenze gute yarahuye n'abandi bahungu wofata ayo mahitamo cyane kahise ni kahise nyene bugikuru ni kubu mwubaka kazoza abanyabikomere babiri barashobora kubaka urugo gwiza abanyabikomere babiri barashobora kubaka urugo gwiza ariko bashobora kugubaka rukabagwiza barakize vya bikomere yarinda ndakubaza hagati y'umugabo n'umugore nindakunda guhinduka reka mbe honnête urashaka kumaririza akureke mbanze mvuge kuri kwanje kibazo rero okay mama yiye kinini giriwe amahirwe yo kuronka n'umwamikazi mu buzima bwawe nukuri n'umukobwa mwiza kandi sinzi ko wabonye no kwifotora ko tuberanye cyane rero yo avuga neza you have to be honest Fiko bivaye ni kumuzi n'igihe mu maranye ubona ko ari amahitamo y'urugo rwawe gwiza Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye nawo merere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wowe uri mu Burundi mu Rwanda biteze muri Kenya muri Kongo Buraya ndetse mu bihugu by'abana navuga Martin Nabi. So this away Dubai, Canada, ndetse n'ahandi hose mu Buswisi n'ahandi hose sinobaheze ndabamare kuri uno musi. No musi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kwakira abatumira pano mutumira ubu ntakiza ari umwe abatumire badasanzwe ni couple n'urukundo rwiza rushasha tugiye kubonaga anya barasa neza cyane gose muri commentaire tutarabakira imitima myinshi amashugwe menshi no kubakiza kwanza finally araronse umukunzi finally Eva wi warabonetse kugira kandi yaronse ijuru giwe ritonya kandi yitwa Kijuru Christelle niwe mugiye kwakira mu muryango mwafite vyinshi byo kuvuga kuri uno munsi mwafite amashimwe menshi yo kuvuga karibu sana kwanza basi asante umeze neza wahinduye no kuvuga nanzi nyine guruze nyine ibana na vibe nyinshi abashinga naye oya vraiment sikuba Fanike meze neza ameze fresh ndashima Imana ko nyomeka ariko kandi ndashima cyane kuba ngarutse imbere ya kamera za African TV twakwije ibihumbi ijana finally ibihumbi ijana tubanze gukira byadukurikira ubu kweri emwe ntidusanzwe tuko turayigereza urya target ni he mamiliyoni kandi vuba cyane asante sana iterambere ryanyu
na enjoy kweli. Bana asante sana. Yep. Dushimira n'abakunzi bacu nibaza ko vuba turagara tubashimire neza tubabwire aho urugendo rwari rukomeye cyane gose ariko kandi uno munsi nyene tukibakwiza cyo twakirundi mwamikazi yaronse umwamikazi izina umwamikazi uribika ahadata umwamikazi turagwaye ikaze murakoze cyane ndabashimiye meze neza yego urasa neza urambeshe ariko merci usa n'urukundo mu maso niyo turemye n'urukundo uramutse kwanza abakunzi bacu mbere afite ngo bafite ibintu byinshi ariko banze uramutse kwanza abakunzi bacu ndabaramukije cyane aho muri hose mukomeze kuvuga neza kandi mari bandanye kubagirira abakunzi ba Kijuru Christella abanyengozi muri ngaha kuri African TV muri commentaire ndababone mwese ngaha ndababone muri ngaha anya abantu bamuzi mu bitandukanye uno munsi rero ari ahantu apere zose kupa gwinamba zose bloka fiko bakwiruka kera kuri African TV ariko Gabor ubu wajundi urundi muntu mushashi gute wiyumva gute kwanza no munsi kuburi kumwe n'umwamikazi ku ruhande nshaka tuze kugenda bukebuke etape par etape njako munjana n'ingoga bon wo mwese umwamikazi yego kuko ari kumwe n'umwami ruhande rwiwe bon yego nivyo cyo manyema avuga ko turabamina abaherezi nivyo ndumwami ariko kandi turabami ujya ubwami bisigura kuganza rero mu buzima bwa misi yose ifoko ubaho uganje kugira ngo ibintu bitagukimiranya canke mu buzima bwa batazi ari byo byose yego ndumwami nivyo ndavyemeye ariko kandi ninyumva ndyohewe cyane gose ndaryohewe kuba ndi nicaye hano iruhande yanjye hariho Akijuru biraryoshye kuko burya jambo ry'Imana rivuga ngo tuguteze yompira bakuze jambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri cyangwa batatu baza bakoraniye kubwiza kina manizira yuko aho ndi hose mba ndahari kubwizina rya Kristo rero kubwizina ry'Imana rero aha ko dukoranye ngaha anya byiza cyane aha hari byo tuko turunguranya hari byo niko ndunguka kuba nicaranye na Christella nawe hari byo wewe wabyungutse kera fo muri kumwe wabyungutse kera twebwe inyungu zozo twebwe ntituza kuzibona wadubonye kare reba ngizo nyungu bavuga neza mu misi heze fiko vraiment ebana abantu bose kibazo barafise fiko rongora fiko afite icyo kibazo natwiye abantu twari dufise fiko kutarongora waragumiwe fiko vyagenze gute mu ndwi heze tubona amafoto meza y'urukundo asa n'urukundo rudasanzwe hajya wanditse gute caption ya ndayigaruka ko mu mwanya ndaza kwirondera bireka neza ko ari mu rukundo rudasanzwe majambo y'abantu bari biteguye bon afite urukundo ni rwiza yabivuze neza yuko niya turemye n'urukundo kandi yanadusabye dukundane dukundane rero urukundo ni rwiza ruragahoraho kuko rutuma abantu tubana neza ego Akijuru turagoye kaze mu muryango merci ariko nawe uza cyane mama ikaze mu muryango w'urukundo umuryango uri mu fiko umuryango uri mu mugabo adasanzwe w'indoto z'abakobwa benshi mu muryango urafiko umukobwa muca hajya uri indoto z'abakobwa benshi ntaje narinzi fiko uravuze ivya vrai ko tumesage zogurira ngaha message ufise muri WhatsApp ese ni nyinshi bona yaba sivushe oya kutwandikira n'ibisanzwe abantu batwandikira ni benshi urabona ibintu dukora tubikora kuri social media rero urabona jihonye n'inimero zanjye zira ahantu hose mu platform yanje wanashaka rero kunyandikira bambwira ko bankunda bambwira ko banshigikiye dufite abantu benshi badushigikiye felicitation zabaye nyinshi cyane gose kandi zirikana ko nawe waronse felicitation nyinshi cyane gose no mu kanyumengo nawe na invitation yuko ubugende bugiye kuba hagati ya fiko na Kijuru Christella félicitations nyinshi narazibonye ku mbuga muri telefone no mu nzira ndengana bagenda baragupeza ariko rero iyo invitation twe ntabwo tuzi
invitation ntayihari invitation ariko basoza amafoto ya save the day amafoto ya save the date nabonye amafoto muri komateri kuri kwimana nshuti y'umusaraba no muri ko muradufikinisha fiko abantu benshi baza abantu bamaze gusenga bari baja ku mavi kugira ngo bagusengere nk'umukunzi we ndabizi ni benshi barifuza ko nanje nogira wanje yego so keep on pray muri make n'urashazunguru washaka kwita masquata nararondere oya amvete oya reka nabwike kimwe Frank amvete reka nabwike ikintu kimwe nawe ujya muri kumwe wamenye ko ari umugore wa munsi bo nivyo amvete umuntu mubonye urizira ati bo vraiment wenda muravye wow ni wangu uyu mugabo urazi ko muza kubishingira nta imbere y'Imana n'abantu babizi oya ariko banza guhitamwe imbere yuko uza kubishingira nta imbere y'abantu n'Imana ubanza guhitamwe muri roho kikira za kutubwira arabizi bo gusa kiki uri mwiza urakoze naho mbese oya sindakubeshe nakuri uri mwiza mwanya wose ryamye ubyutse wicaye uhagaze uri kuratambuka uri kurireka utwenze ndyamye babura bavuga ati oya arabizi ariko inde wawe bagiye ya Dima yashatse basi kuvuga uburyo bwose abyumva umwanya wose rero umwanya wose urumva harimo n'umwanya wo kuryama ndakavuze ko kandi kubera abantu muri komateri bacavuga ati ngo amaze kubona aryamye kandi iyo wisiguye naho bayipfuye ntabwo kuzi baki mwisigura kandi ngwike akamarenga abagize iki abayagwaye kuvuga clarifie nyine kubera abantu nyine urabizi umuntu yumva ikintu uko ashaka kucumva ariko iyo umusiguriye nubwo kwisigura kandi bijya bintu byaje kuvajya ijya ndirimba izi ngo wisiguye biba bipfuye kandi bica birahinduka bica biba nyine wisiguye biba bipfuye ariko we nibiba bipfuye uri kwisigura ibintu birebire bitangura gusoma uyu muntu burya harimo akantu si ngombwa kwisigura cyane ariko hari igihe biba ngombwa ko ubwira ikintu abantu kugira batahure batagitahuye it's okay ariko ukaba just hari ukuntu nyene wababwiye imyaka myinshi y'ubusore uyibayemo uri kuri pressure imyaka myinshi urapfu wani myinshi ni byinshi pe uyibayemo uri kuri pressure y'abantu fiko kurongora biraboneka ko mengura urakeneye ishingano z'urugo gusa umukobwa mwiza ku ruhande rwacu guhitamo bigusaba iki cyaduhagarika mu kintu cy'amahitamo biragoye ku buzima bw'umuntu muri rusange amfete mu buzima bwose nta kintu na kimwe cyoroshe iyo udafite mpwemuyera mugabo ibintu byose biroroshe ufite mpwemuyera kuko wewe n'urugo uraza abantu bakubitirwa mu rugo bose bamwemuyera nabo baba bafise abakubitirwa mu rugo umugore akubitirwa mu rugo afise namwemuyera biraba kugeragezwa biraba reka ndabwira ikintu kimwe kumwe mpwemuyera akora mpwemuyera ashaka kuba umufise mugana ntabwira ikimazi kuko wewe utamuhaye faveur yo gukora burya mpwemuyera nitwe tumuha faveur yo gukora mu buzima bwacu ubwo rero urashaka kuba umufise muga akakubana imfa gusa mugabo urashaka kuba umufise ukanamukoresha kandi buri makakora ibitangaza n'utwomeza mu buzima bwawe so rero nibaza yuko guhitamwo biroroshe iyo ufise mpwemuyera guhitamo biroroshe gagaye bon nkuko bivuze ufise experience wewe ihagije guhitamwo ni ikintu cyo kwitondera si gutwarwa n'ibishobisho gusa ngo urabonye umuntu urumvise uramukunze ariko guha ikintu tureke n'urukundo ibintu byose mu buzima iyo ikintu gihaye umwanya ukacitondera ukaciga ko umuntu ntushobora kumumenya 100% bien sûr ariko plus umarana umwanya n'umuntu canke hari ibintu uhurira ko n'umuntu hari utuntu do base umenya kuri uwo muntu tugupermeta kuba wo kwiyangaja kuba kumwe nawe canke ukavuga uti uyu muntu wapi birimwo no gusenga bien sûr kubera ndabifise ko experience bien sûr ihagije rero kugira shwa gusuvuga neza
narabivuze ryari last time narabipostinze ryari navuga nti sha umwana nawe yavuze kinumva uvuga neza kandi vraiment nje nsanga atari je nyenda maze kuvyumva ma commentaire bavuze ati vraiment aho ni wihenze sindabizi gusa nimba ariko mu vyumva ndabashimiye mu bintu zashimira Imana ko yaguhaye igize yego muri iryo jisho ryafi sinariyoye bimanite yugo uriko babona muri commentaire muratubwira yego ndavuga nti uriha igihe ukanasenga biragufasha kandi rero ni nabyiza nubwo atabona ipfurije guhura n'ikintu kitameze neza kugira ngo ace yiga uko ashobora kwitwara mu bindi ariko no kugira experience n'ikindi kintu gikomeye jewe kugira shwa y'umuntu tubana canke dufatanye urugendo rurerure bw'ubuzima ni ikintu ntashobora gukinisha même à la dernière minute mbonye Imana inyeretse ikintu iki kintu ugira ukirenge ko uje muri iki kintu à la dernière minute none abireka urabizi ko ego ndiko ndavugisha ukuri ku munota wa nyuma ku munota wa nyuma naratanze amahera ya sare byose amahera ya sare nibisanzwe amahera ararondegwa amahera ya sare woyasubiza woyasubiza ariko ukaguma uri mumaze igihe mwiga canke mukaziha abandi bimeze neza ariko ugakiza ubuzima bwawe hari abantu benshi ndanabivuga hari abantu benshi bakunda kugira ibibazo urumva ufata umuntu akakwishamwo hajye bimeze nk'ivyegereje agashitangura kukwigaragariza havuga ati abantu barabime dufate mwaratanze nk'ama invitation canke yarakwambitse nk'ibage ya fiancé y'abantu barabibonye barabizi kandi ndayivuge mugaposta mukagira iki hanyuma ashitangura kukwereka akavuga ati nawe utu tuntu azotwihanganira none azohagarika ibintu naramwambitse impeta bazoshavuga ko atari sérieuse bazoshavuga ko sinzi urumva nawe ukaturaba ukavuga ati Imana kweri ibintu birambangamiye ndabibona kare nari kwikawusha mugabo iyo ubibona haracari kare hamaze konone maramaze gakiki wimaramaze none maze kwimaramaza amukaduza kuja kuba mu muridahera wowe n'umutima wawe murabizi ko ico kintu ari kibi abantu si ngombwa ngo bagutahura ubwo nyene canke muri ako kanya igihe buryo nivyo mvuga igihe kirivugira canke n'ubwacu igihe umunsi umwe kizobagaragariza ko yashwa wagize yo kureka bya bintu yariyo igihe kirabigaragaza mugabo utegeye kwita mu bintu ngo nenda kubaza ugiye kubibona namwe amaze kubana mwamaze kubana ndanakugize ukuri urugo ni ikintu ciza kandi gikomeye ariko uravyemera ko ushobora kubana n'umuntu atari uwawe nubwo ntashigikira ama divorce uravyemera ko ushobora kubana n'umuntu atari uwawe ejo bundi ugakubita swata ejo bundi hari inkuru nabonye sindabazi menga n'abanyarwanda umugabo yishe umugore kandi hariho n'abagore bica abagabo si abagabo gusa baba neza urumva canke n'izosi urumva hagati umva abagabo bica abagore gusa n'abagore barica abagabo umugabo arashobora kugira amahitamo atariyo canke umugore akagira amahitamo atariyo noneho ubura ahantu urabizi neza ko de moment ou l'autre ushobora gupfa ukahaguma ngo kugira ngo uhavuye ngo ntuhave ngo abantu ntibagutwenge dufate nimba ufise abana canke umwana uwo mwana canke abo bana bazokura ari imfuvyi umwe yarapfuye uwundi ari mu gasho ngo ni kubera ngo mwase gutandukana Jesse nshigikira le divorce ariko ndabizi ko hari abantu babana n'abantu batari gwawe niho babaye no utari gwawe nagira umuntu muhiza mu gatandukana nyene nk'isano baratandukana bien sûr bose niyemewe kandi navuga ngo urugo rwa mbere rwarakunaniye ngo n'uwo kabiri ngo hari amahirwe menshi yuko gokunaniye ndakubwira ikintu kimwe nimba urugo rwa mbere rukunaniye dufate ko rukunaniye wewe bitakuvuye ko kwanza ntiruba rukunaniye uba wagerageje uko ushoboye burya mu buzima ni wagerageza ikintu ushoboye ukagerageza uko ushoboye bikanga uzokwicira urubanza ntibizoba biri kuri wose wowe uzoba wananiwe uzoba wahuye n'ikigeragezo uzoba wahuye n'umuntu atari gwawe igihe runaka Imana izokuzanira gwawe hano harakomeye muri vingene kikere karahavuga neza
Oh my god. ushobora gusa urihigi abantu baratinya yenda kubwira ikintu kimwe abantu baratinya uko bashobora kugaragara mu bantu canke bashobora kuvugwa inyuma y'ikintu runaka abantu baravuga siko mugabo upfuye harira biwanyu babandi bababara iminsi ibiri yo yapfuye biheze bashobora bandanya ubuzima bwabo neza ariko iwanyu ni nyuma y'imyaka 40 irazovuga ati narabuze urumva rero ikintu cyose dukora mu buzima dukore tutiyumvira kuri twebwe gusa ariko twiyumvira no kuba dukunda by'ukuri kiki kuba dukunda oya sinashameze neza cyane gose ubwa mbere Christelle yacarira akavuga ibintu nk'ibiyinya ariko ndiba ko duherukana mbwa ati sinzosubira kurira nzogaruka ntakirira jamais sinshaka kurira igihe cyo kurira bien sûr birashika bikabaho nk'umuntu kandi sinavyiza iyo ufise ikintu kikubabaje cyane wumva worira ngo nturire uba wigiriye nabi cyane yareka veyo urire yose yamumare hamubandanye ubuzima umeze neza sasa rero dufise umuhungu ngaha ku ruhande azi koze igikomere urabona hano hari igikomere urumva hano hari igikomere handi haba barame batoneka arazi kuhakanda kandi neza cyane rwose fiko Rami ngine babiranye vuri wanu bantu ngine mubira ngo niba byumvikana oya reka vuga ni sawa vuga ko ndavuye yo ntaje oya microphone nginga ako muri ngine musa neza okay ndabana basimi amasegonda make ijisho ry'urukundo hagati yawe muraza kumbwira ico muvuganye mu munota mumwe gusa bo je byo gusa neza ntavyo nzi wanje mugabo uyu we ndiko ndabona imbere yanjye sa neza sa neza bam musa neza cyane wow dusa neza rero biri confirm ko dusa neza yego mani shima yes fiko abahungu bateba kurongora kenshi bavuga ngo ntibazotere swata mama mbanze ndonke ibiro onya mama mbanze shike kuri inya nka nuru hari inyuma ya kamera ndayivuze kugira ngo yawe twarahevye pe abantu basenga iduwa tumusengere no kugira ngo pe ego namase uje ndemwe no kwisonzesha nabishizemo ifako nuru kweli nukuri pe imana imwibuke abantu kenshi bateba bakunda guteba kurongora bitwaza ngo sindaronka amahitamo kometro boye ikintu kijanye n'amahitamo ariko urashobora guhitamo hamugahitamo ebana gapiripiri gasusa kababa gose ugashikana wishiriye ikara mu gashambara mu nzu ibwo bufise bwo kurongora no je ntabwo hanze bwo kurongora Franike je ndibaza igihe cyose twabivuganye ko igihe cyose twabiganiriye ko anshaka atari no kuri kamera naye bikubwiye je ntabwo hanze bwo kurongora ahubwo urabona uyereka bisigura neza Maria siku ncokinisha umuntu mugiye kubana ibihe byose akaramata bro uzovyuka usanga isura yiwe ngiye imbere yawe uzoyisanga imbere y'isura yiwe gutya uko byumva uzumva umva igihe cyose uzokwikangura umusanga amande yawe n'umuntu muzo hari ibyo mutazokumvikanako mugabo mukagaruka mugahuriza hamwe urumva rero uyu onye ifa ko tuja kure y'ibishobisho nko yakayivuga ntidutwagwe n'ibishobisho jewe kuba umuntu atararongora hama mukamubona maybe kuko mubwe ndabaza ko n'abantu biki gihe kurongora murabe gikuriro canke hari n'abarabe ibintu umuntu afise cyangwa kumwe nameze uya mu mico y'ikirundi hari imyaka vre mu musore kurongora uko biri 21 rero ubu reko rakumva bive n'ingene isi yabaye developer isi kumwe nemeze burero gendera abo umuhungu w'imyaka 21 n'ameze oya twese twara abahungu bose b'imyaka 21 benshi aha nyine mu gisagara yego biberi wabo yego nta kibazo ngabo urumva yuko bitandukanye na kera naho nyine yabiwabo siri yabiwabo igihe bafatiye ngingo mugabo ico gihe hano bunye yabiwabo mugabo bunye havurongorera iwanyu Franike oya ntoza kurongera iwanyu mugabo kero azi yuko haba hari urugo mu rugo vie yabafise itongo rinini hampande yaca wacaje gushirana ukubaka inzu ukarongora agenda ugasanga family yose usanga ibana ngaho ubunye Imana ishimwe duhiriwe duhishije umuhungu wacu ntakiba muhiri wabo apanze inzu nininya
nininya vraiment ashobora gutungiraho umugore afite saro nziza ntumbeshe kutarajayo nahonze oya nahazi none yozayo gukora iki sinzana gusa ndazi ko afite ahantu aba ako sinzana kandi heza yego ni impamvu izihe rero zindi okay Christelle yavuze yuko ngo ushobora guhitamo nabi hama mu nyuma ugasanga arabaye ama divorce harabaye kugira gute ariko kandi hariho n'impamvu nyinshi kiki z'abahungu zo gutinya kurongora zo gutinya kurongora yego nibiye bintu umuntu yotinya bon okay bizotuma insiguro zotuma umuntu atanga zo gutinya kurongora oya manzi ndagato mwebwe urazi abantu mwarongoye kare manzi mbiza abantu barongoye kare mwebwe niyo muzana intahe zitari zo ku bantu batararongora bagatinya kurongora oya manzi mvirize mwe mutanga karorero kabi jewe ndakubera impamvu mbi abantu ugasanga ibintu afite bro reka tuze tureka kurabira ubuzima bwacu ku bandi bantu yego uriya byo kwanka we bigakunda turavyumva rero ntuco kandi ikindi naco hari ingo nziza babanye neza burya bone twari dukwiye kuhanga amaso usumba zijya zindi ngo wumva ngo bigo barakubitana n'amasorori zijya anye nimba zihari bo turadisengera kugira ngo nyine zije ku rutonde ariko sizo twari dukwiye kuraba siyo reference mu buzima bwacu bivuze ngo nkaje kurone wa nivugiye kuba ntarashira umuntu mu rugo ni juste gusa igihe kitaragera igihe kigeze wala kandi igihe nturabe kuri ya myaka batubwira ngo 21 oya cogera muri 35 cogera muri 40 mama ye hangi none nambaye wa mbere nturongora oya fiko uburyohe bwo mu rugo buraryoshye Paulo ko yavuze kuri mu rugo hararyoshye bishobokeye ngo abyihoze binshobokeye none abyihoze nka bitansho amakano mumengo ntivyoshoboka wani vyoshoboka igihe uburyohe bw'urugo please urugo ni rwiza ariko nta buryohe bw'urugo nzi ariko nzogira uzorogira mu izina rya Yesu gusa ndabizi ko urugo rwiza rubaho ari nayo mpamvu nta atakinyirukansa uko biri kose igihe gihenze atarugo ndimwo si gitoyi rero kubitwara gahoro nkarindira bikaziza ari ibintu byiza nibyo byiza kuko nzi ko ruryoshe iyo ari rwiza yego ndakubwira ikintu kimwe kiki peu importe ibihe waciyemwo peu importe ibintu waciyemo nagomba ndakwizeze yuko ibihe biryoshe utigeze ucamo mu rugo burya Imana yaravyegeranije yabikubikiye hari ahantu uzobisanga amen kandi vema uzobibaho uzokwinjoyinga uzokwibagira yuko wigeze no kubaho mu bihe bitari byo rero amen twarabiseze muri commentaire twese tuvugire rimwe amen amakaye dusengere bano bantu ko biraboneka yuko bashobora kuvamo ikintu kizima kabisa ikintu gikomeye cyane yo abavyifuza muri commentaire mutubwire okay twemezanye yuko nitwaro nk'abantu bashika 50 muri commentaire batubwiye ati vraiment aba bantu pe tuje ku mabitu basengera umutwaro muzodufasha kusengera kugira ngo Imana ishobore kubijamo ni umutwaro nyabaye kugira ngo kuko Christelle turamuzi jewe ndamuzi imyaka myinshi twarize ku ishuri hamwe rero yarigeze urugo wavuze yuko rutigeze atazi uburyohe bwako fiko ni ngara imaze imyaka myinshi duguma dukimbiza no raske wari mu gutora inkoni uravyumva inshuti zawe za hafi Peter bwati no kame no raske umujoro uri grand frère wa no raske avyumva muri make namaraso abiri yazobahuye afite ikintu kizima gikomeye cyane gose kiki urumvira ku rwego rugira kabiri uzosubira kabiri rujya anye Imana imbabarire sindarufata nk'urugo ndarufata nk'ishuri mfata ko atarugo nagize ntabwo nigeze byari ishuri urugo nzogira n'urugo rwiza kandi nzorugira mu minsi yahera inyuma y'igihe tubona yuko ibana hagira ibintu byiza bagati wow
ndibuka ko hari n'umuntu yambagije ati Christelle kandi agomba kandi asubire kubaka ndaryoherwa ico gitwa navuganye ndavuga ati yego vraiment kabisa muga mu nyuma sinzi iyo vyare n'ubu uracari ebana hari inyuma ikibazo ki amahitamwo ubunya canke uwababaye canke uwakomeretse biramugura kugira ngo ashure kandi kugira andi mahitamo agira kabiri ko kandi reka ndakavuge ko ndagashimike ko n'abadukurikirana bakumve kugira ikibazo nico naciyemo hanyuma ukacu living a life yo kuba umusingle mom rero uhura n'ama obstacle menshi ariyo mpamvu uri kuravuga ngo kuvuga numva meze nk'umuntu yorira canke ikintu norira bisanzwe nyene nk'ukundi muntu yorira n'akantu gato ariko jewe sinopfa kurira ariko ntumva mvuga guco ngo sinopfa kurira ndafise umutima uworizesha nabyo kuri kumwe n'umuntu uworize urumva ndafise umutima umugabo ari imbere y'umugore ariko nawe brana nitegera ugaragara kiba jambo ry'Imana rivuga ngo afite mubabara n'ababaye ukuravyumva umugore kubera arize maybe nakacurira oya nega kurira singomba haza amosozi rero hariho experience yindi nagize sha inababaje inyuma y'irya life urumva uhejeje kubabara uvuye mu kintu kikubabaje ingaruka zacu zirabanza zikaza nazo zikakubabaza arizo ngira mvuge ko gato intari narigeze mvuga ko hari ukuntu inyuma yaho abahungu n'abagabo baba babona uragapfa nyene ngaho ari donc vyoroshe kukwegera bumva umenga uri wa muntu akeneye umuntu cane hafi bumva umenga woba igikoresho cabo rero iyo utaboroheye birabababaza sometimes bakanakubwira nabi hariho relationship nigeze kubamwo inyuma yaho yari umuntu dusa n'abakuriye mu makartier yegeranye umva twari tuzinanye twarabajama navuga ati kuba muri relation nta na kimwe en plus nabona ari sérieux mubwiye ati mu bintu byose ubona byose turiko turayaga mariage ntiyihuta ni ukuvuga bibaye ngombwa ko ari yiba ntiyoba munsi y'imyaka 2 kubandanya ati wumva naho utoba d'accord tubanze tuvyikawusha tuvyihoza ibintu byo gukundana relationship tuzoyijemwo after duteshanye igihe acambwira ati fari ukuntu mumeze ni nta na kimwe rero nta na kimwe relationship turayijamwo turakundana ari umwana mwiza afiko nkuko nyene gwitekereje nko ngaho ugasanga ni ugasanga mu rugo banibingira rero je ndatekereje twizere ko atari umwana mubi yego nanizo nizera pe nyuma urakoze aheze iyo relation tuyirimwo hari unovuga amajambo mabi nubona abantu ndababwire twese kuvuga nabi turabishoboye twese twavuga nabi ariko tuzoze turaraba uburyo tuvugishamwe abantu tuvuge mu buryo budakomeretse urumva nk'ubukaza wumva turiko turaganira akaca avuga ngo none ngo bijya ngo ndakubaze ngo hari ngo apart yanje ngo hariho ubundi mutipa kudraga none ubu umukobwa bwo kuzifata kudraga masha imana uruguru n'ukuje y'umukobwa akafika hanze wica uyu mukobwa turamuta nakari yikeye kiratangirwa hano muri kino kibanza ubu muvugisha wana kuri uyu mukobwa arakunditse nkaca ndamubaza ati kubera iki umbajije ico kibazo undavyibona nteye ikigongo cane ubona ata wundi muntu ashobora kumvugisha
ashambwira ngo ngo si muri ubwo buryo nyene ngo gusa ngo nashaka just kubimenya mugabo nk'umuntu wihweje neza canke uravye uburyo umuntu yavuzemo ikintu nkabona ko menga kuba muri iyo relation ni pitié yangiriye avec mon histoire na mon type yo nkunda niki ako kantu karambabaza kindi gihe numva yabwiye aba friends band umumama ari aho umugenzi namubwira ngo je numva mama kwanza arikambwira ngo ugire mariage ngo ita civile ngo ni vuba tusanga wabibwiwe nande yabibwiwe namusa avuga none japangira urubanza ntabizi no ngo ntabyo turi sur canke uri kuri abiduhisha marashaka ko marayipanga to yasivye kindi gihe aca yabino mu gisagara je naba iwacu kugasaka rero hanyuma yagihe acambira ngo ni kubera iki ngo tutubana ngo ningoga ni giki umva cutuma tutabana ushaka umwana azokurire ngo ruguru ngo ntagire education nziza my friend swena ntitwakuriye kugasaka none nka mbere dufise ngira bibujumbura nayo bujumbura abana bibujumbura ngira ngo mufindero nyinshi fi ngira ne wasindero imyaka mishi bujumbura ngira mufingeso nyindero nyinshi indero sahantu ndero sahantu nsama ko kumubaza je sinkunda kwishura direct nshavuye ndabanza nkanuma ndiyumvira ndamubaze nti none wowe wakuriye ko primaire secondaire na université ariyo wabyize ndinumira ndabireka gusa nyene buke ari ibintu bya magoyagi bimbabaza yo ikindi kintu twayigeze gusuka mazi arabushavuje gose no babiri bashavuje twayigeze gusohoka ku mazi aca urana kujya kuntu nyene muryohewe muri ko muratera inkuru nsanga nagiye kumufata ukuboko acambwira ngo reka kumufata ukuboko mu bantu nca ndamubwira ati ni kubera relation iri kashe canke ni kubera je nto gufata ukuboko ngo reka kumufata ukuboko nca ndamubwira ati nenda kubaza nimba turi muri relationship urumva utegwa isoni ni iki donc urumva ukuntu namubonye ndabivuge ukuntu kandi n'abasingo mothers ahantu muhacungire uvuye mu kibazo nk'ico je nagize nuzo kwihutire direct kugira urundi rugo kubera hariho abatipe canke abagabo akuraba akabona situation wari urimo akavuga ngo reka ndamukwakwanye direct ndamushire mu rugo nzosha nza ndamufata uko nishakiye nzosha nza ndamufata uko nishakiye habaye ikintu ndambwiye ati n'ubundi narakugiriye impuhwe n'ubundi nta wundi ari kugukunda ninde ari kugushira mu nzu avec ton histoire uri umutwaro wewe n'umwana wawe ninde ari kwikorera uwo mutwaro mucungira aha hantu muzo kwitonde kugira izindi ngo d'abord muzo manze mureke mukiri imitima mumererwe neza mwumve ko mwakize bihagije mubeho ubuzima bwanyu munarondere n'ibintu mukora kugira ngo kiri imitima bisaba igihe kingana gute kisho no kutaba kinini voilà kubenda kuziye mukanya koreje nko umutima wanje warakize aho meze neza ubunye umuntu ashobora kujamo neza akidibamiramo yego umuntu ashobora umutima uri ready inshuti hanyuma ugakora donc ukagaragariza umuntu ko urashoboye gukora uri wa mugore nawe ushaka kugira ikintu uzana mu rugo kandi rero be nabo bagabo bimeze guco oya akuzanye uko ntanakunda kugira ikintu ukora kandi aguha akarorero uwo mutipe nyambwira ko infono nabo umugore wiwe ntashaka ko nkora uguma muhira nzogume muhira
donc byose azobikora je niteho ivyo mu rugo gusa abagore ni mukore kweli kugira zarasanga uyu mugabo ashike mu rugo asanga umugore yamwiteguriye bimeze neza abagore nibakore no muri bibira ntivyanditse ariko ntivyanditse kugira iki nta mugore abagore ntibakora ntitwe twemerewe gukora abagabo isi nuko yabaye develope nyene nahandi ho abagore ntimwari mwemerewe gukora kuri ico kintu wanashaka ndakivugiye ko siko nivyo kujya bibiri bivuga nivyo umugabo n'umutwe w'urugo ugomba kwigaragaza nk'umugabo bien sûr byinshi bishoboka nk'umugabo ukabikora ko uri umugabo uri serugo donc nubwo bugabo bwawe ubuhagarariye uvuge ati jinde umuntu w'umugabo kuko nakoze ibi nabikoreye urugo ariko bitabuze ko n'umugore ashobora gukora akuhira umugabo wiwe nimba ko mushaka kuganira ugasanga no musi umugabo byanse ntibimeze neza mugabo we waronse ugashobora gusahiriza birakenewe cyane rero bamwe mu bagabo badashaka ko abagore bakora baba bari toxique ni wa wundi ashaka ko umusaba ikintu akikwime agukomeshe akiguha gututse niyo mpamvu utaba kwisiga avuga ati wowe uragorana herera ibintu byose kandi yarakubujije gukora abagore badakora barasuzugurwa mu ngo uravyumva barasuzugurwa mu ngo rero ifa ko bakora no bakinjiza inoti kugira ngo abagabo babiyumva umengo ni binani nawe bace bugufi ariko urazi inkuru ya Christella mbona byinshi ndayizeko ariko en fait ikibazo nashaka kukubaza niho biza guhurirana kugira ngo n'abandi ba jeune bose bakadukirana n'abasore bahakure inyigisho tourisme gatonya basugira ngo tourisme kugira ngo ibibazo nshaka kuza kukubaza wewe nk'umuntu w'umugabo Adam ari hano onye ari kumena Eva ngaha turabe yuko inzoka twoyirukana ntidurumbanye hamakana turabe yuko mukunzi twomutahana ego tourisme gato kugira ngo dore arano bubeko urumva uri kwacisha ko hejuru avuga ibindi umukobwa mwiza nk'uyu unya umengo nagakumi nkwari abantu benshi babonye ko bashobora kudepoza candidature zabo mugabo murarindiriye turabaredi kubera igatari redi ntibashuhe abahungu bashuha si bizo sinoyigarukamwo cane gusa abatari bake barayizi ni inkuru itari nziza urugo rubi sinobyinjiramo kare si ikintu ciza byari byiza yabaye mu rugo rutari gwiza yego abana n'umugabo kabisa ebana mubi ndabizi urugo ruba rubi cyane gose mugabo agirirwa amahirwe aribaruka ariko muri ico gihe cyo kwibaruka cimanyi yahahuriye n'ibihe bitari vyoroshe cyane gose fiko naravyumvise biroroshe gukunda navyo ega na ravyo oya mutubwiye muri komateri mwumvise iki bavyumvise ngira ngo bazovyumva avuze ikindi kintu ariko harakantu nari bwaheze kuvuga mbanze mureke ni décharge urumva rero donc your relationship yaheze ukuntu imbabaje umutima donc onye ntiya kwara akakantu ka toxicity ariko yarase urukundo ku bana n'umwana mwiza arakunda abana ariko iyikurikira narabaye muri relationship zibiri my friend nabona nyene menga zirise hayo uwo ndakurikira yari umwana mwiza yarankunda hewe sana je ibintu byo guposta neho nabihebeye ibintu byo guposta umukunzi cyane yaramposta je nkamuposta nka kabiri mu ndwi rimwe donc akabona umenga wose ndamukunze kubera nta mupostinze kenshi gusa kandi byari byiza nari numva umutima wanje birimwo ndibuko narigeze nakubikubwira ko ukuntu ibaze relationship ba proud kayibwira n'abagenzi bimeze guca ibintu biko bigenda hanyuma aca igihe kimwe n'ahandi umuntu yagukunze nari sigaye ndamukunda ku buryo n'ifoto yiwe nayishira kuri profile jere biba bigeze ikimenyetso cy'urukundo gusa urashaka kumushira ko atari n'ibirenze bivana mu mutima niho wakomeye urumva cagera hano ikintu cambabaje urumva ikintu cambabaje ca ndavuga ati reka re ntuze
niho amahoro uwanje azoza yambwiye kwanza ndababaza ikintu kimwe umuntu ashobora kugukunda gute mumbwize kuri umuntu ashobora kugukunda gute akakwereka ko agukunda cyane kandi n'ukuri ukabibona ko agukunda cyane hanyuma ntakunde abawe abagukunda vya vrai umugani w'umukindo bavuga ngo ndagukunda nka kwankira umwana voilà ego rero peut-être ko yari yumva wowe ashaka umugore ashaka kuba married ariko ibindi nta byari yitayeho birebire by'amarangamutima yanjye urumva sinobyita ko byari urukundo hayerimo kuko jewe uwo muntu yarantangaje maze nyine yambwiye urukundo rukomeye rukuze ambwira ngo ndafuhira ukuntu ukunda umwana yego ndafuhira ukuntu ukunda umwana gabanya urwo rukundo umukunda afite uje kwishura ikibazo nagomba maze fika ariko cyo kwene nakubaje fiko nicyo shisho gabanya urukundo ukunda umwana jewe unkunde cyane ndavuga none ndakubaze wowe ubona ntagukunda ego ndabibona ko nkunda none vy'umwana bihuriye heti iyo yari kuba nkundi mu kipe ubonye mvugishije canke hari ukuntu mvugisha neza birumvikana bari kumbwira ati unamufute ati muganogabanya gukunda umwana gute ndakubaze we mama ntiye gukunda cane none iyo papa wamubwira ngo gabanya kumukunda canke akagira undi muntu baba kumwe akavuga agabanye kugukunda vyari kukuvuna umutima bingana iki wowe uri umwana ngo vyari kumbabaza ngo mugabo ngo sindakubwiye wowe ngo umwanke ndakubwiye vyonyene ugabanye cyangwa wari mu mwanya nta na rimwe jewe nakonze jewe ndatetesha ngatonesha niko nabaye niko wabaye bazaba byubaha rwose nca ndavuga ati c'est comme ça urumva rero kandi acari yaguma ambwira ati ubwo twubake tugire urugo niki ndavuga ati none gashabije kumbwira ngo nanka umwana ni wa muntu n'uwo mwana aje muri urwo rugo azovuga ati kumugurira ni forme zoba bizoba bigoye zigurira urumva ntaziyomugurira ni jeno zimugurira naho nyene abahandi hantu kandi wanashaka jewe umwana wanje mama wanje aramukunda cane gose ku buryo kuvuga ko hari ahantu ndamutwaye burundu arashobora kubyemera kuko n'uyu wanje ariko byoba bimugoye ukuntu rero ni ukuvuga umwana wanje ntabuze ahantu yoba ari tranquille naho atoza muri urwo rugo ngo tuhabane ariko kameme umukunda urumva abona nyine yisanga mu bandi bana umufata nk'abandi bana pana yuko abandi bana bari ngaho abakayentri hariya ngakurana ibikomere rero urumva rero abantu mwe niba wakunda umuntu uzi ko hariho histoire runaka afise donc umukunde wese apana kumukunda igice gukunda umuntu igice si urukundo haba hari ikindi kintu ukeneye kitari urukundo Fiko, you have to be honest wokunda umukobwa afise histoire mbi canke nkibabaje muri kahise kiwe kurugo akarore kuri Christelle you have to be honest yubatse bikanka yaribarutse byaragenze gute yarahuye n'abandi bahungu wofata ayo mahitamo cyane kahise burya kahise ni kahise nyene burya ikuru ni kubu mwubaka kazoza rero jewe nukuri nta histoire n'imwe y'umuntu yotuma ntashobora kumuha amahirwe rero peu importe ibyo yoba yaraciyemo byose no mwakira pe muri commentaire mutubwira none batubwiye nabo uruhande rwabo bahagaze uko bavyumva nuko je no mwakira iga Frank kahise burya natwe tugiye kwisuzuma usanga kahise katari keza kugenda kuzuye mu tundi tuntu abanyabikomere babiri barashobora kubaka urugo gwiza abanyabikomere babiri barashobora kubaka urugo gwiza ariko bashobora kugubaka rukabagwiza barakize bya bikomere
apana bakomeretse bose bagikomeretse ibikomere vyakize je nkaho onye dufate muri mu myaka iri nyuma iyo nari kugira urugo umuntu tubana kambabaza nahatari kumbabaza dufate cyane nkuko nababaye nari kucansara peut-être nkiruka mwibarabara niyo mpamvu naravyirinze cyane ndavuga ati faut que jewe numva ku mutima wanje umeze neza ndi ready kuba nogira urwo rugo niho nzorugira pa nkibabaye ncumva hari utuntu tumeze ure kuba ku rugo yeah. Wow. Ushobora kutaba uyu mwaka ushobora ningamvuriye diguti uyu ndiko ndakubwira ndi ready ariko kuba ready ntibisigura ngo no musi canke ejo sibyo nshobora kutaguba kuno mwaka canke ukurikira mvuze ngo ndi ready abantu bashaka kukura bashaka atazosha yigira sana oya rinda ndakubaza wewe uwo mwahorana nimba ari mu mwaka uheze wamuhaye imyaka ibiri batari mu myaka ibiri heza umaze yubize ni muri mwaka ni kera cyane wamuha imyaka ibiri y'imbere kera kubera ico gihe bahetse imyaka nk'itatu canke ubura imyaka nk'itandatu bagira ku zitandatu urumva hari imyaka 4-3 n'amaburi 4-3 sawa wamuha imyaka ibiri y'imbere kugira ngo mubane yarahize iyo myaka none ubu rero tumaze mubize muhungu wacu aracari single uno munsi uvuga uri gutanga indi myaka y'imbere oya hari ikintu mutatahura ndiko ndavuga nti now ndi ready kuba nogira urugo ariko kuba mvuze ko ndi ready abantu bashaka kuca bumva umenga nzusha ndayigira kwa gatandatu w'indwiza canke mu kwezi kuza ariko umutima wa mvuze ko ndi ready donc umutima wa uriteguye kwakira undi muntu yes donc ibikomere vyarakize ku buryo bitazokwafekta afete ibikomere vyo mu rugo rwa kahise urashobora kwafekta urugo rushashe yego ndabizi ufata ingingo yo kubakana nawe ufata ingingo yo kubana kwa mfano ufata reka rero ufata ingingo yo kubakana nawe inde Christelle bon yego canke umuntu nkawe bon of course ntabwo abawozogira bw'ibikomere yagize muri kahise ko bizaba biza kwafekta mu rugo rwawe gafiko iyo ukashobora kumugira akantu runaka aruzi ngo ni simple kuko bivayina n'ingene kahise ibyamugendekeye abagabo mwese niko mumeze bon je nizera yuko Franike no kuri jewe nizera yuko jewe umuntu kahise kiwiwe kapfuza kwafekta urugo rwanje urabona we burya Franike ubuzima turabukomplika muga ntiburi komplike hano ubuzima ikintu cyose ushaka Franike wogishikako uravyumva rero uyu mugore uko ngene yoba ameze kose uko nshaka ko amera nobishikako kandi we ntanamuvugishije namuvugishije ngira gusa muri salle d'opération ari mu cyumba cy'amasengesho uri kuravyumva hari rero ndabikorera we nyina kisanga yarabaye wa muntu je nshaka romantic boy rero mungu nk'uyu hunya si sawa mu rugo mungu nk'uyu gusa abahungu nango bafite amajambo y'urukundo benshi bibana ngo mu rugo niba bari siringo yabwira benshi none je navuze menshi urazifanye nisha kindi nakubwira nyene cigihe urumva burya uzokumviriza amajambo y'umuntu ntuzoyiteho cyane uzokwite ibikorwa vyiwe ari ibikorwa birahagije kugira ubone umuntu ngo ninde twese ibikorwa byacu nivyo bidutamaza tureka tugere kwanza turazogera kwanza mu maneno mapenzi ni vitendo urukundo nibikorwa gusumba amajambo kandi urazi yuko ni Imana ntiyatubwiye gusa ndabakunda yakoze igikorwa yatanze umwana wayo iyo nyene sinyereka ko ndabakunda yego amafoto meza y'urukundo yerekana urukundo agisohoka atandukanye vraiment abantu batanga wa save the date abandi mbona ku mastate batanguye gushirako ebana kabisa mu rukundo rwinshi abantu bagufitiye fiko no gukenera ko wo kubaka wakire gute feedback z'abantu
bagukeza ko ugiye kubaka wazibonye gute felicitation nyinshi yo hariho n'abakozi b'Imana bandondeye barambwira ati wow Imana ishimye ibarishuye andi naze kuvuga ati asiye amasengesho arishuye urumva no kuna felicitation nyinshi amfite nabonye yuko abantu nyene bashaka nyene yuko bashaka urugo rwanje bararukaniye gose urumva rero nimugire ikibazo biri ku mashiga biriko biratogota n'ivyasha muzobiryako tuzobirya twarusha nshuti z'umusaraba tuzobirya twarusha abarambiwe batashe yes ni fiko na akijuru Christelle banakubasa neza cyane gose two turayaga bimwe bishobora gufasha umuntu akomeza urugo rwiwe ama kandi akaba umwami akongera kandi akaba n'umwami kazi mu rugo rwiwe mu rugo hagati y'abantu babiri ntubeshe kiki ni bandi bakunda guhemuka iyo abantu batanguranye kubusa bagashika kuri vyinshi bakaronka hagati y'umugabo n'umugore ninda kunda guhinduka reka mbe honete urashaka kumaririza akurikira banze mvuge kuri kwanje ibibazo rero urumva ukuntu umugabo ameze iyo atakina afise akenye aba ari umwana mwiza cyane yuzuye urukundo rwinshi umugore iyo atakintu afise yabonanye n'ibintu bitameze neza benshi si bose kubera harimo ama exception no ku bagabo si bose niko narindi umugore mugabo ku bwinshi niko biba umugore y'ibintu bimeze nabi aba afise umushiha nta rukundo ruba ruhari biba byoroshe ko ari wa wundi ari umwe byoroshe guhenda biba byoroshe ko abandi bagabo bamuha amahera agacinya umugabo wiwe akagira iki mukunda ibintu abagore bakunda ibintu uvuze ngo dukunda ibintu navuze ko atari twese gusa majorite turakunda kubaho mu buzima bumeze neza tuvugisha ukuri turakunda ibintu bimeze neza bisa neza rero nshatse kuvuga ko kuri ico kibazo mbajije donc iyo ibintu bimeze neza mwarahereye hasi nukuvuga umugabo amafaranga akagenda akaba menshi acagenda arabona ibyiza ati kumbe life nukwipanze biryabyana kwa byinshi byiza hanyuma hariho abahemuka bagata umugore bari kumwe bakabana ari ugira mu rugo urumva akamuta akironderera uwundi mushasha atazi histoire yiwe kuko mwebwe murameze ukuntu mukunda ibanga ryanyu donc iyo mwahereye ko ibintu byagenze murakunda guhisha mugaragaza ibintu bimeze neza gusa uzora umugabo arangwa niba yego uzora umugabo niyo yatashe yabuze bitameze fresh ashitse umugore mambwira meze gata nisawa gose ati mbega ibintu byari bwaboneke reka genda ubwire kana kaguhe tingira ndamuha amahera donc urumva rero aba yumva umenga kugumana na wa muntu azi hasi yiwe azi yambaye bebe yatabutse azi afise iboki itabutse canke atayambaye akana niko kabire tuvuga ukuri rwose urumva wa muntu azi akuzi bokira tobo yarabazambara zatubutse aba yumva umenga kuri we ni gisebo ukuntu agakenera wa mwana mubona asigaye yambara amamarike gusa urumva canke ntamute bakabana mugabo bakabana mujya umutima afise abandi bana ku ruhande n'abamwereka ati wewe ubona bajyaho bashikiye uwo ni wowe ndavuga ati shanda ho konesa vraiment ko umuntu twacanye muri ibi bintu ndashobora kumuta n'umugisha wanje ugatakara reka ndamugumye ariko nyene nzomujya umutima ego hakabaho n'abandi bake cyane gose avuga ati umuntu nimba twaravanye muri ibi tukagera naha ninde yo mundukira niwe wanje aho rero navuze mugabo cyane ko abagabo ari bo bahemuka kuko umugore bigiye kuba ibihagije byuzuye ariko ibaju nyene cibereye aho hariho inzoka bwibwire n'ifika ku bwabo byabaye hagati y'abagore n'abagabo hagati y'abahungu n'abakobwa
ni bande bakunda guhemuka oya hagati y'abagore n'abagabo apana abakobwa bari mu tu mugende mwatanguranye kubusa tacho gusubiza mu karobo yego kenshi hahemuka umugabo ko nawe uratwihindutse mukama wawe hahemuka umugabo reka nabikubwire reka nabisigure hahemuka umugabo iyo source yuko gufita yuko kuronka iva ku mugabo iva kuri we niwe acahemuka mugabo re iva ku mugore ishusho yo gutera imbere ishobora kubaho gute ivuye ku mugore yo gutera imbere ire birashoboka muri kuri zero mwese none ndakubaza ikiyo reka nabwo ikintu kimwe je niwe turashobora kubana atacu dufise uravyumva hama akacagira igiwako karonka kazi keza je atakundaro bro ivyo bisigura iki bagutunga mu nzu rumugabo gafikwa ko nawe ntibivuze ko je nicaye manzi ntibivuze ko je nicaye je nanje ndafise akazi none basi urazi ingo nyinshi ngaha anye kuri nosi usanga umugore afise akazi gahemba amahera menshi gusumba akumugabo ni nyinshi uravyumva mugabo nabagore bake zoguma n'ubuntu asumvye umushahara umugabo ni bake kiki wewe nande sindabihakanye ni bake uravyumva je ndashobora kutabiba ariko ni bake kweli rero iyo source iva ku mugabo abagabo turi bihemu braza benshi urazi abantu bamaze kumanukana abagore babakwiye ruguru bashika mu gisagara umugore atangura kwisiga utuvuta kayobe gatagata tangura kubona yasokeye ari na umugabo atazi no muri video hari vraiment abagore no bahemuka cyane Franike fiko nawe ako vraiment pe umbiri ndamwe ikintu kimwe Franike cenga navuze ko arugo apana wundi ngo mwatandukanye umwe kajara kurondera uwundi akambwa ngo nsangaye wa wundi misi yose wamutaha umusanga muhira yego uravyumva yego rero bajya iyo baronse source iva ku mugabo abagabo benshi barahemuka abagabo barahemuka abagabo turi bihemu tuze turahivuga vraiment abagabo turi bihemu gose uko umukobwa kenshi umukobwa yakunze byanyavyo nta bintu by'amakorosa afise rero kiki ntabyo gukata rero uramutse ukunda ntabyo gukata ndamutse nkunze ntabyo gusubira inyuma kandi donc buri wese mu rukundo umuntu mba ndamukunda niyo mpamvu nyene bitagenze neza bimbabaza cyane mu gusoza igendo cyacu bazo bw'amatsiko fiko ugire bon mumaranye igihe kinini muzinanye Nihe kama binga bagize gute abayakwaye oya burya hari kibazo bakubaza cyuyumvira ibintu biri ukaca ushaka kumenya neza ico kibazo bakubajije bakikubajije oya ni kirundi mumaranye igihe kinini ubunya umajije n'uri tumaranye turamaranye igihe kinini mukorana turamaranye muzinanye urakomeye mukorana cyangwa muzinanye namwe byo gushira mu bwenge namwe bibazo namwe sindabitahu mumaranye igihe kinini giriwe amahirwe yo kuronka n'umwamikazi mu buzima bwawe kuyumva gute nukuri n'umukobwa mwiza w'incabwenge mu mwanya muto tumaze kuganira ahame ikindi naco hari ikindi ntaramenya muga naco nzokimenya muga kuvyo maze kumenya je vraiment ko yokwitwa iwanya ntacyo bitwaye mugabo simvuze ko bihari simvuze ko bihari iyo wisiguye biba bipfuye iyo ndirimbo aho yagiye iyo ndirimbo yabahenze Franike nta muntu agisigura n'akantu na gato ngo turasigura ngo arisiguye ngo mugabo ngo turavuga ivyo bigusavye no mwisengero ijambo ry'Imana abapasiteri barasigura gusigura ni sawa nawe nyine abantu bashaka basinzira mu isengero ariko siguri urumva rero je n'ukuri umukobwa mwiza w'imico kandi kandi sinzi ko wabonye no kwifotora ko tuberanye rero yo avuga neza you have to be honest fiko bivaye niko muzi n'igihe mumaranye ubona ko ariyo mahitamo y'urugo rwawe rwiza ubona wo muhitamo nk'umuntu yokubera umugabo bivanye nuko maze kumubona Nishukuri none mvugishije ukuri nca umuntu mwiza kandi ndi serieuse
bivanye nuko maze kumubona yumvamwo serugo mwiza amashi muri commentaire mugabo ubitahura uko tubikubwiye kandi nitwisiguye oya none izo mwisigura n'ibikino simvuze ko ngo turiko turaplaninga ngo kazoba serugo canke ngo nzoba umwamikazi ariko mvuze ko nkuko yavuze ati ego yoba fasoni mwiza kandi nanje navuze yoba serugo mwiza kushira mu bwenge bwinshi rero urakoze kana ko mugisho basi turabasi ko mubera kana ko mugisho konyera kana ko abakagira gutagona uzi tuntu twinshi franike burya we n'abakora bene nakana ko nyine n'umuntu twokagira n'ubu tatugira isoni oya vraiment nukuri uru tatugira isoni oya ntumurabigisure try oya kumbura kuko turabona ibihe vyiza bigiye kuza gerageza shaho mukobwa amahigo aza rimwe mu buzima siniko ndabarara franike none akantu nagakiga je nanone kana ko mugisho nako muzi oya nakonze ukibaho ukagira gute ukaraba umuntu n'urukundo rwinshi mu maso hamukamubwira ijambo mu jisho gusa twe ntagiye tuwushaka kumva ariko kiri ku mutima atashaka nibikunda wadutegura muri abasirikare wallahi urano dusurprendre dusanga twicaye muri make imbere ya kamera ntimutwereke ibintu muri kamera inyuma ya kamera numvise ngo udusiriprenye ngo inyuma ya kamera ubu usanga tubirimo udusiriprenye mu buzima busanzwe ashobora kuba je na fiko canke je n'uwundi muntu siko ariko nyene udusiriprenye basi abantu babiri bari kumwe guca niho ukabona bien ariko nk'ubu tugateguye nenda ngo ukabona honye nenda kabonye yes mu gusoza ikiganiro cyacu ni série nshasha igiye gusohoka yitwa Umwamikazi cyo tumizira Umwamikazi byagarutse cyane umwamikazi nani wewe Umwamikazi igiye kuza idusha kuri YouTube ya Fanny Lavin official ni série bazokunda cyane cyane gose ibazana bazohahuriye bano bantu babiri ibaze nawe frère muramuzi Christelle nganazi gukina neza warabizi urabonye ariko aravuga nako kuvuga rero fiko rero dara karamukuye umusore wacu aguma n'umumengo nukuri imeze neza story ya bien abakinyi batsinze neza image nziza sound nziza ibintu byose bizaba bimeze neza ndibaza ko bazobishima yego baje kuba bagira subscribe subscribe kuri Fanny Lavin official kandi urabona yuko nuya ayirimwo magenda ayirimwo niki kari kaje gusa nawe ikintu kimwe kiki mbari ndakunda thank you ndakunda kandi bizera neza yuko Imana zo gushumbusha amen zo gushumbusha Shizo gushumbusha kiringa ari giri dusengera ibintu biri kure kumbe kiri hafi yawo turabashimiye cyane abakunzi African TV turabashimiye cyane urukundo mu minsi iza kandi kikita umugarukane office experience nininya ushobora gupartager ku bakobwa benshi aba made double nkaba wewe benshi bahari made double no kuvuga aba single mother afise inshingano zibiri papa mama okay kandi aba single mother n'aba fighters nukuri barapamba kandi yarinze ashika hoki aratera imbere vraiment bararondera niyo mpamvu ndanga umuntu amenyera umusingo mada uri wose ihagarare ko urumva live your life wiyubahe mu cubahiro cawe urera umwana wawe ubu mu papa ubu mama it's okay kuba vyaragenze guco ni shuri ariko quand même faut respecter bakubona ko kuba warabaye muri situation runaka ucureka nga abantu bakumenyere yes muri komate ya mutubwire kiki kandi yongera garuke kiki ndagushimiye
Nenda gushimira. Baherukana. Nenda nagukumbuye. Ubiba n'ukuri narakubuze cyane. Ariko twizeye kuva kandi tugiye kuja mu bindi Yego. Fiko. Yeah. Aho hanambaye impeta ubukurika tuzosubire kandi guhura hariko iyindi nziza wambitswa pani ivyo biyonya uguru yajya mwivire sivira. Nuberewe pe. Shusho mana weekend kimwe. Kaniyambika impeta. Uyambika. Nivayo. Oya Nivayo. kuyambika no. Nashaka ndayambara indaheka imbere isi. Oya kuyambika no. Azoyikwambika. Azoyimwambika. Yari azoyinyambika. Azoyimwambika. Yes. Azoyimwambika. Nimushaka duzi ikiganiro. Ngiye kibanza. Asante sana mzee. Thank you so much. Ndagiye kandi kugira kandi kuri intambwe kandi from zero to hero. Umusikani turi kumwe. Ewe twatanguye je natangiye kuvugira kuri no. Eba nikiri hasi. Natangiye kuvugira kuri no televiziyo. Yego vrem. Igitangura. Imana ishimwe no munsi ngarutse kuyivugirako. Iri ku bihumbi ijana urumva ni umugisha udasanzwe. Turagushimiye cyane. Yeah. Ubwa ino televiziyo twizeye yuko izoba solution ibana yiba solution abantu bose twizera yuko ibiganiro bizoca ngaha bizoza birafasha abantu benshi kandi tugushimiye no kuri kino kiganiro dukoze ba nyine no televiziyo bahezagire. Amen. Barahezagire amajana amazi natubwo turi hano turahezagire amajana amazi. Amen. Yes, kiki bye seze bakunzi bacu. Naritsezewe. Ariko musigara amahoro n'ikindi gihe tuzogaruka. African Sound turayikunda, turakunda ibihaca byinshi turabiraba biratwigisha mugira umugisha. Yes, merci beaucoup. Wowe usadukurikiranye yari African TV yari Akijuru hamwe na Fiko. Dabira. Ibintu byari byiza cyane gose. Mbere nakuramukije. Oya ntiwandamukije. Kandi baviremo. Kanegereyo. Mugenzi wanje. Urazi yuko nsiga numva umengo. Turabagenzi bo kuva mu bwana. Atanguye kumenyera uyu muhungu atanguye kumenyera rwose. Merci beaucoup. Mugiye mwese mwadukurikiranye. Asante sana.